Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tugiye kugaruka kuri Musenyeri Simoni Ntamwana. Ni kenshi Eklezia Gatolika igira uruhara rukomeye cyane muri politike y'ibihugu, si mu gihugu c'u Burundi gusa ahubwo no kwisi muri rusange. Musenyeri Simoni Ntamwana ni umuntu yagize uruhara rukomeye cyane muri politike y'igihugu c'u Burundi, ndetse hari naho yigeze guhakwa kugandagurwa kubera ivyiyumviro vyiwe. Hari naho kandi yigeze guhabwa imisi 30 yonyene ngabe yamaze kuva mu kubutaka bw'u Burundi. Musenyeri Simoni Ntamwana turaza kumugaruka ko mu buryo burambuye. Mu mateka y'u Burundi, Simoni Ntamwana azokwama yibukirwa ku butwari yerekanye mu bihe bitandukanye, maze akaba udatinya kudoma urutoke ku karenganyo, ahandi akabijwi ry'amahoro n'ubutungane. Ni kenshi yaswe kuzira ukuri yavuga, kandi intwaro zagiye zirakurikirana zaramutinya zikanamucafuza. Nkuko nabibabwiye, Musenyeri Simoni Ntamwana yatanguye kuvugwa cyane mu ntango za 90, aho yandika ubutumwa bufatwa nk'igitabo bwari bufise umutwe w'igifaransa uvuga ngo laissez partir mon peuple. Iryo jambo ryibutsa intumwa y'Imana Musa canke Mose ari imbere ya Farawoni mu Misiri canke muri Egiputa, asaba ko abanyisiraheli barekurwa bagasubira iwabo. Aya majambo arahurira he na politike? Muraza kuvyumviriza ku buryo burambuye. Ese vyomara iki kwigisha urukundo rw'Imana utagira impuhwe z'abahahazwa, zabicirwa ubusa n'abahohoterwa? Iyo ngabire y'u Burundi yakuranye umubabaro, abiwe batari bake bishwe mu mwaka w'1972. Mu myaka ya za 90 hari mu bashinze umuharo uharanira agateka ka muntu. Iyo intwaro y'ico gihe yamwagiriza gushigikira abaroberi ivy'igihugu, biyangaye yabaye umuhuza, yabaye mu bahuza bumvikanisha abanyepolitike. Bamwe mu baroberi kandi bamaye iminsi 30 ngabe yavuye mu gihugu, atari gutyo yicwe. Mu nyuma yahagaze rugabo aremanga ko umukuru w'igihugu yakwije ibiringo vyiwe adashobora kwiha ico atari kuriwe. Inyigisho yiwe yahindutse icivugo c'abagwanira ibwizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Yarazwe, yaratewe ubwoba, ariko ntiyigeze ahesha. N'uyu musenyeri tugiye kugaruka ko, Simoni Ntamwana. Ese ninde? Turaza kubutangurira ubuzima bwe, turaza kubutangurira mu gihe yavukiye, byose tuze kubizamuka ko, ndetse n'ingene yagiye aragira uruhara rukomeye cyane, akaba n'ijwi ry'impahazwa. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko, kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Mwahe kaze muri ano makuru. Uyu mwubahwa akomeye cyane Simoni Ntamwana ni umuhungu wa Joseph Ntamwana na Terezia Budibu. Yavutse ku igenekerezo ya 3 Ruheshi umwaka w'1946 imukenke muri komine Bwambarangwe ho mu ntara ya Kirundo. Ni umwana agira gatanu mu muryango w'abana 11, harimwo 5 bapfuye bakiri bato. Simoni Ntamwana yize amashuri mato imukenke ni Kanyinya kuva mu mwaka w'1953 gushika mu mwaka w'1959. Ayisumbuye nayo ku seminari ntoya y'Imureke kuva mu mwaka w'1959 gushika mu mwaka w'1963, no ku seminari y'Iburasira kuva mu mwaka w'1963 gushika mu mwaka w'1966. Inyuma w'umwaka w'ivyigwa vya filozofi ku seminari nkuru y'Ibujumbura, aho yahize umwaka umwe kuva mu mwaka w'1966 gushika mu mwaka w'1967. Simoni Ntamwana yagiye kubandaniriza muri kaminuza bita Université Urbanienne de Rome mu Butaliyano, aharonkera urupapuro rw'umutsindo rwa doctorat muri filozofi, aronka n'urundi rwa Bukaro muri n'urundi rwa kaminuza muri theology, n'urundi rw'ishure ryigisha ibijanye n'abatemera Imana n'ico vyo babivako. Simoni Ntamwana
yatiwe mu bupatiri ku genekerezo ya 24 Ntwarante umwaka w'1974 i Roma mu Butaliyano. Simoni Ntamwana asanzwe avuga neza indimi zitandatu. Aravuga Ikirundi, Igiswahili, Igifaransa, Ikidage, Ikilatini ndetse n'Ikigereki. Urumva ko kandi na Espanyol n'Igiportuge navyo aravyumva. Kuva mu mwaka w'1976 gushika mu mwaka w'1979 Patiri Simoni Ntamwana yararongoye seminari ntoya y'Imuyinga. Kuva mu mwaka w'1977 yarajejwe amabanga menshi muri diocese ya Muyinga, harimwo kuba Vicaire General wa diocese. Mu mwaka w'1979 Simoni Ntamwana yagenywe kuba patiri mukuru wa paruwasi ya Gitaramuka ku igenekerezo ya 14 Munyonyo. Umwaka w'1988 Simoni Ntamwana yagenywe na Papa Yohani Paulo wa kabiri kurongora diocese ya Bujumbura, ababaye uwa kabiri muri ayo mabanga inyuma ya Musenyeri Mikaheli Ntuyahaga. Musenyeri Simoni Ntamwana yatiwe mu ibanga ry'ubwepiskopi ku igenekerezo ya 5 Ruhuhuma umwaka w'1989. Yarongoye diocese ya Bujumbura kuva muri uwo mwaka gushika mu mwaka w'1996. Inyuma y'igandagurwa rya Musenyeri mukuru Yohakimu Ruhuna muri Nyakanga umwaka w'1996, Simoni Ntamwana yaraganywe kuba Musenyeri mukuru wa Archdiocese ya Gitega ku igenekerezo y'umunani Ruhuhuma umwaka w'1997. Araheza yimikwa ku igenekerezo ya 22 Ntwarante muri uwo mwaka. Inyuma y'urupfu rw'umwepiskopi Bernard Bududira wa diocese ya Bururi, Musenyeri Simoni Ntamwana yarafatanije kurongora iyo diocese kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2007. Ku munsi wa gatandatu akaba hari ku igenekerezo ya 23 Ndamukiza umwaka w'2022, Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana yarakukurutse ku myaka 76 y'amavuka, maze asubirirwa na Musenyeri mukuru Bonaventure Nahimana. Tugiye noneho kwinjira ku kungene yagize uruhara rukomeye cyane muri politiki, afatwa nk'ijwi ry'impahazwa. Mu mateka y'u Burundi, Musenyeri Simoni Ntamwana azokwama yibukirwa ku butwari yerekanye mu bihe bitandukanye, maze akaba udatinya kudoma urutoke ku karenganyo, ahandi akaba ijwi ry'amahoro n'ubutungane. Yatanguye kuvugwa cyane nk'uko natanguye bibabwira mu ntango ya za 90, aho yandika ubutumwa bufatwa nk'igitabu bwari bufise umutwe w'igifaransa ngo Les partis mon peuple. Iryo jambo ryibutsa intumwa y'Imana Musa canke Mose ari imbere ya Farawoni canke Farawo mu Misiri canke muri Egiputa, asaba ko abanyisiraheli barekurwa bagasubira iwabo. Ni ijambo ryo gusaba umwidegemvyo w'abanyagihugu. Ubwo ubutumwa bufatwa nk'ijwi ryasaba kubaha agateka ka muntu mu Burundi, ubutungane na demokarasi nyuma hafi y'imyaka 25 y'intwaro y'igisirikare. Mu mwaka w'1972 Simoni Ntamwana yarabuze abantu benshi cyane mu muryango wiwe. Ubutumwa bwiwe mu mwaka w'1990 bwafashwe n'ubutegetsi bw'ico gihe nk'ubwo kugomora abahutu, na rirya hari hatanguye kuvugwa ibitero vya Paripehutu. Mu nyuma mu gihugu hose harakwiragijwe ibihuha ko Musenyeri Simoni Ntamwana akorana na Paripehutu, ko ari we ayigurira ibigwanisho n'ibindi. Mu mwaka w'1991 Musenyeri Simoni Ntamwana na Musenyeri Bernardo Bududira babaye mu batanguje Ligi Iteka, umuhari wa mbere uharanira agateka ka muntu mu Burundi. Inyuma y'iganagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993, Simoni Ntamwana na Musenyeri Bernardo Bududira barahagarika ibiganiro hagati y'abanyepolitike kugira ngo bishoboke ko haboneka inzego zirongora igihugu. Ibiganiro byinshi byagiye birakurikira barabigizemwo uruhara cyane. Muri Kigarama umwaka w'2003, inyuma y'igandagurwa rya Musenyeri Michael Katini, intumwa ya Papa mu Burundi, umuhari Paripehutu FNL waragabishije Musenyeri Ntamwana ko atabaye yavuye mu Burundi mu minsi 30 azoca yicwa. Ico gihe Ntamwana yahorwa ko yari yagirije uwo muhari kari wo wishe intumwa ya Papa.
yarasiwe mu Minago. Pasiteri Habimana yavugira uwo muhari yavuze ko FNL itanga Kiliziya Gatolika ariko ko iterekwa uwo musenyeri. Ivyo ntivyabujije ko umusenyeri Ntamwana abandanya imirimo yiwe nubwo yari yatewe ubwoba. Musenyeri Simoni Ntamwana yasubiriye kuvugwa cyane muri Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2014 aho yahura n'urwaruka rwa Paruwasi Murayi muri komine Giheta akaca agira icyo avuze ku mpari zari mu gihugu zijanye n'ikiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza. Ico gihe Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana yagize ati ko umutware yahora atwara ashobora kurangiza ikiringo ciwe birumvikana. Twamutoreye gutwara imyaka 5. Iyo myaka 5 iheze handitse yuko ashobora gutwara iyindi myaka 5. Niyaba atubwiye vyiza egome turashobora kumwongera iyo myaka 5. Mugabo mu mategeko aje ubugira gatatu akavuga ati egome jewe n'ubu ndacashaka gutwara naho yo batwaye neza twebwe ntidushobora kumutora kuko atarekuriwe kwitoza. Murumva rero rwaruka rwacu bavyeyi mbona mwaruherekeje nabo bitoza ntibafise uburenganzira bwo kwitoza ku nguvu canke bakitoza kuko batuguze baduhaye impera kuko batwemereye ibi canke biriya ntibafise ubwo burenganzira. Erega uko niko kwakutugira abaja niko kwakutugira abaja. Nta muntu n'umwe arekuriwe kugira umuja mugenzi we, nta numwe. Iri jambo ryaragize uruhara rukomeye cyane mu vyakurikiye. Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana amaze kwerekana aho ahagaze vyuguriye amaso abarundi bo mu moko yose. Ivyo kwanka ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro ntivyari bigishobora kwitirirwa ubwoko kanaka. Musenyeri Ntamwana ico gihe yaratewe ubwoba inyuma y'ayo majambo kugira yisubireko. Umuhisi General Adolphe Nshimirimana arishikira Igitega kubimusaba ariko ntaco vyahinduye kuko inama y'abasenyeri Katolika nayo yahavuye yerekana ko idashigikiye ico kiringo. Naho yagumye aterwa ubwoba, iryo jambo niryo ryavyaye icivugo sindumuja carangabiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Naho rero yagumye aterwa ubwoba ntivyabujije ko Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana yabandanirije kwiyamiriza ubwicanyi n'akarenganyo vyagumye vyibonekeza mu butegetsi. Hari kandi amasengesho yari yigeze gutunganywa na CNDD-FDD hakaba hari mu kwezi kwa Ruhuhuma mu mwaka w'ibihumbi 2022 aho Musenyeri Simoni Ntamwana yari yamirije ivyo kunyuruza abantu babandanya gukorwa n'ubutegetsi. Akaba naho benshi bavuye banamwifuriza akaruko keza bavuga ati iyi ngabire y'u Burundi nigire akaruhuko keza. Ese imyaka ngizoduha ba Simoni Ntamwana niko benshi basozera abibaza. Rero niyo makuru yaragezwe ko twari turiko tubasangiza kuri Musenyeri Simoni Ntamwana, iyi ntwari muri politike y'igihugu c'u Burundi ndetse akaba yaranakoze vyinshi muri Ekleziya Gatolika. Simoni Ntamwana azwi cane nk'utarya ijambo. Yagiye aragira uruhara rukomeye cyane mu ngingo nyinshi zagiye zirafatwa n'abategetsi b'u Burundi ndetse anagira uruhara mu guhuza amoko y'u Burundi ndetse no kugerageza kugarura ituze mu gihugu. Ngibi rero fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo utoja ucikanwa na dushikiriza usangiza bagenzi bawe kandi aho baherereye hose n'amakuru kugira ngo nabo baje bashikirwa navyo. N'Umuhoza TV Imana ibahezagire.